basarubatse oya narigeze ko nubatse ariko weta civile yaje yarahindutse ari umuseribateri nawe umumariye unaho ndamudivorce. Niki kintu ubwira abagize industry y'Uburundi ku cerekeye umuziki wacu? Industry ntayihari ifore kuyikonstruiza abatwita abastar naho je kuri je mu Burundi nta mustar ariho. Nta mustar mu Burundi ariho kuko definition y'umustar tuyiravye ni ikintu giho YouTube TV asigaye ari menshi kandi umuvuga umuziki wacu franchement d'abord abakomera amashi ibi nimwe twaririmba kera ati baze badusanga muhira batubaza kera ugira umujournaliste gusanga muhira ntivyabaho warinda kumusanga yari ukamusororera kacamara iminota 30 mu gihaniro ciyo arikabwira seveza 50 cent vuga in 2007 igihe twavuga tuti muri Bonoto nta muririmbyi imwe tubona akwiye na Krinyota ubu vyarahindutse abaririmbyi tubona bagira mu biduga ngaho oya ni basigaye ari benshi naho numva bamwe ngo nizo bakota mais au moins yaronsa yo kwikota kiyege ivyabaho yari Lolilo wenyene yaravye imodoka nta example ya label irikirakota mbega uno munsi izi label zose za twise label ziri capable kweli yo guproduce abajya ba artiste. Hello bakunzi ba Buja Hit TV mwaramutse canke mwirevanye naho muherereye muri kano kanya murabona ko twatembereye rya nitanganyika mubona hajya nitanganyika murabona ko ikiri dushikire turi mu Kibenga aho tugiye kuraba umwe mu ba legend bagize industry y'u Burundi tumaze imisi tutamubona tugira tumurabe Pasi wa Etoile de Centre tugira tumurabe tumubaze mbega bimeze gute ko tutakimubona bimeze gute urumva hama rero tugira tudodore batwugura ntabyo nzi kuri kamera turi kumwe na CK the professional nkuko bisanzwe kuri micro muri kumwe na Krista Leon. Sawa meze neza ngani kwa Pasi ihari basa twinjire CK ngo nihari mwari Pasi ni sawa amahoro turakuguye bavuga kuvumbura mbere bakunzi ba Buja Hit TV mwamubonye bona ko ndababwira namwe mu legend tugira tuganire ndazi ko mwari mukumbuye haheze imisi mutamubona mbega bimeze gute byifashe gute ko tutamubona bimeze gute amakuru yose mugira mu yaronke ubu nyene ndazi ko ari bo bitubwire nkuko nababwiye kuri behind camera turi kumwe na CK the professional. Pasi turakwakiye kuri micro za Buja Hit TV mwaramutse murakoze kandi Pasi umeze neza nego sava sinidoga nitwa Krista muri kuri Buja Hit. Enchanté. Amakuru y'imisi ni meza vraiment. Ego grippe gusa niyo nayimaze iminsi ya nciye ko cyane kandi mwikaze cyane. Ni by'abantu bose baca bibaza muri no minsi ngo corona mugabo je nagumye nizera. Oya mugabo urabona nakize meze neza. Oya ndafise ama vitamine D. Ndafise nibaza ko ndiyiminize deja kuri. Musi wagenze gute kuba ubyuka byari bimeze gute? Aho ni neza urabona ni weekend so nta kazi kaba kahari nukuruhuka gusa. Navyutse ndatekereza nyene kenshi ama weekend ndatembera nkaja kuraba abantu ntaba nashoboye kuraba hagati mu ndwi kubera akazi. Umugabo no munsi wari umunsi wo kuruhuka kabisa. Pasi je ndashaka kuvuga ko ndakuzi
mugabo hariho nk'abana bariko bararwaruka ariko ruraza abana bavutse mu minsi ishize canke bakiri bato bariko mvuga bashobora kuba batakuzi ugasanga ari bwo bwa mbere bakubonye kuri kamera za Bujayi TV bokwibwira amazina wiswe n'abavyeyi yose. Je nitwa Nzitonda Pacifique ego hama novuga kugira umuntu bamenye abasha ni ari dondo nom prénom Nzitonda Pacifique nico nkora nkora animation 3D ubu niko kazi nkora officiellement nkora Belgique Bruxelles studio Étoile Wave nkora animation 3D ama à part ça mu weekend nkakora un projet personnel nkabandanya vya video nari naratanguye kuva nkirino essentiellement ni ivyo. Okay. Basi rero je sindibuze kukubaza ibibazo byinshi cyewe turaganira mazi iminsi ku bantu bashaka kubamonye bwa mbere turamuzi mu mugwi Etoile de Centre. Nifise ikibazo nshaka kubaza kubyerekeye umugwi wawe. Je namenye ubwenge Pasi Etoile de Centre. Unye uwo mugura hari. Barahari barumeye turabona bakora niki ko tutakubona kandi n'ubuzima kandi ubu niho ndabibona uko imyaka igenda niho naje mvuga nti ico kibazo gistamati habaye iki kugira umuntu aba ari mu muziki hama après ukabona ale yagiye mu bindi naho two muri Etoile du Centre ho urabona twagumye mu muziki carrément ariko ntitwagumye dusohora imiziki me nibaza ko biva ku buzima urabona mu Burundi umuntu arakora mu muziki agashika aho hasabwa management nibaza ko arico kintu cabaye kuri Etoile du Centre hageze aho dukenera management kandi apani hoba kuko management isanzwe turayikora twebwe nyene ubwo buryo bwo gukora management isanzwe tuba tubufise twebwe nyene ariko management imwe iri ku rwego niyo usanga ha mu Burundi ntibirakunda bitanguye kuza ubu ndabona tuvuga ko Etoile de Centre yasambutse meka Etoile de Centre yasambutse kuko onera en fait ikintu kiryoshe mu Etoile de Centre nuko ntitwahuzwa n'umuziki gusa sanzwe turi n'abagenzi. Uri ngaha wahora mu gihugu cyo hanze muri Belgique ndibaza. Yego. Niho wahora uri ngaha ndibaza ko umaze igihe kitari gito. Turabona Romeo akora ukwe. Kandi uvuze ko itarasambuka. Nukubira iki mudafashanya kandi uri ngaha? Turafashanya je nko kuri bonane nari hajya kuri karaoke kwa Romeo. Hari imiziki mishasha dufise duheruka gusohora kwa enregistra hari n'indi Romeo ariko arakora ubu stadi novuga habuze kwa gusubira justement gusohora ivyo bikorwa bije ahabona ubuzima Romeo muri studio n'amantu zewe y'ama live aho wiri mu montage yiwe y'amapube hariya DJ Daddy yari Etats-Unis hariya jewe mubiri guko kandi twese ugasanga turiko turakora mugabo ntabwo turiko tugira bimwe vya kera byo kwicara kuri studio umuziki twawukoze twawusohoye me twaca turefresha tuti okay tu promotinga gute tugira ibiganiro hehe guhamagara aba journaliste kumenyesha les médias bati donc promotion ntavyo turiko turafatira umwanya ubu nibaza ko ari yongorane rero ituma mwe mutaronka mutumva ivyo turiko turakora naho tubifise imitsi turayifise bra sinda tahura neza kuko uri ngaho uramaze igihe kitari gito Etoile de Centre ntirasambuka mbega ntitwavuga ko ari ubu no byita gute nko kuba umwe yaramaze kurenga ku wundi afise sinzi ukuntu ndibuvuge tuvuge nkawe umaze kugera ku rundi rwego rusumba ugorome wari ko canke widi umwe wese akaja gukora ibyo wiwe pas du tout sivyo habude sivyo kandi nizere ko umwaka uzohera tugize ibintu ko musuca ubona ko ibindi ko nkubwira ari uko biri ni dufate calendrier kuko urabona
erega tumaze no gukura responsabilité mu buzima dufite ubu nyinshi si umuziki gusa dufite ibintu byinshi tutegerezwa gukora apart umuziki donc kugira ngo dusubire guhura kumwe kwa kera tugikora umuziki gusa c'est pas si évident usanga Romeo afise amabanga y'uwategezwa kwirukamwe buri munsi wiri gucyo nyene najewe gucyo nyene naho twese tureke rero Dadi yari hariya Dadi we biroroshe dushaka ko yaregistra ikintu ari instrumental bla 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 mais twe deja turi ngaha umusanga ari ukundi kubera iki ntiturafata calendrier kuvuga ati calendrier reka tuyifate tuti ni y'umuziki nibaza ivyo navyo gome birakunda mais alors pour quelle finalité nico kibazo tutariga bakunzi ba Bujayi TV baza ko mwabyumvise araduhaye umuco gato nuko je ntaranyugwa nagira ngaruke kuri sinyuzwe sinawe urukuntu ushaka kuburi ngaho kabara amezi angahe ngaha mutarakora nyine ngo tubabone muri kumwe umwe agakora ukwiwe sinbyo ntariko ndatahura kutubona ni clip n'igihe nshika ngaha nashotse mvuga ati amakaroke bace bayugara muga kwa Romeo abaje baratubonye tuhari nawe iri kuri Bonane twari hajye Etoile du Centre yararirimbye kuri Carnivore Mutangano kandi abantu bararyohewe daro uwo munsi haraciye na Double J kudufasha gato c'était bien so oui mais bacha barugara amakaraoke sinon je nasubiye muri karaoke directement ni automatique ndi ngantegezo kuba ndi muri karaoke Etoile du Centre kwa Romeo so nuko biri mais ikikenewe ni ikinama clip kuko ubu turi muri monde ya visuel et ça mu kwa kabiri kuva mu kwa kabiri twibaza ngo clip turayikora n'ubu byanse ko dukora kubera iki umwe wese aguma ubuzima ugasanga ntitwicaye kandi clip atwo tuzikorera so Pasa afise ibikorwa akorera muri Belgique ikibazo kikira kiti mbega Pasi nk'umuntu w'umurundi ari hajya anye muri Belgique canke umuntu ari ngaho umubwira ko ari ni he ukorera ahantu hitwa gute canke ibikorwa byaho ubikora gute nirihe tandukaniro ubona riri yo gukorera ngaho mu Burundi no gukorera hajya muri Belgique itandukaniro ni rinini cyane urabona Afrika ni Afrika utarava muri Afrika tureka Burundi gusa utarava kuri continent Afrika nguje swat muri Europe canke muri Amerika canke muri Canada ntushoboye kubona ofeti ko tutabayeho kumwe ntubitegera naho umuntu yo bigucapira naho amafilme tuyaraba tukabona mu mafilme hajya no mama urabona ingene babayeho bajya abantu muga ntubirealiza ntubikomprendre so hari mbaho ukundi akazi ni kakandi nyene me usanga kubera ukuntu abantu baho bameze n'ukuntu ubuzima bwaho buri organize ibintu byose biritonze du lundi au lundi ubuzi cuza gukora du lundi au lundi kuva kwa mbere gushaka undi wa mbere ubuzi uti nzokora iki urashaka no kuvuga uti mu myaka 10 nzokora iki itariki ni ukwezi nzokora ibi kandi ukabikora muga muri Afrika urazi ko bidakunda tubayeho kumangete uno munsi habibi ejo hakabibi uzabumva ngo noneho hanyuma ngo inzara yateye ubu Tanganyika yateye donc tuba muri instabilité y'ibintu byinshi bituma ubuzima bwacu muri Afrika n'ubwiburayi ntaho bisaniye ntaho bihuriye mugabo aharyoshe kuba ni ngaha l'ambiance ego tuyite ambiance yo kubaho hamwe nyene naha mugabo iyo ufise imigambi ushaka gushika kuvuga uti je nshaka ko nzopfa nkagira uko hariya niho c'est mieux nivyo bintu maze kubona urumva hose ni sawa rero vomye kuba hose finalement Pasi ubuzima bwo muri bw'Iburaya uramaze kubamo nubwo ngaho uramaze kubamo mbega
nk'umuziki w'u Burundi imyaka wari umaze utari ngaha ugarutse asanze byifashe gute? nguma nkurikirana umuziki de toute façon urabona kubera internet kandi abartiste bose bamaze kwijukira ama réseaux sociaux surtout YouTube donc ndasuiva vraiment ndasuiva abartiste basohoye ndaraba ibiganiro musigaye mugira urabona ama YouTube TV asigaye ari menshi kandi umuvuga umuziki wacu franchement d'abord ndabakomera amashi kuva twidogeye tuvuga tutama media vuze ibyo hanze akurikirana ibyo hanze ubu au moins aya ma YouTube TV presque yose urabona avuga ibyacu donc bituma tumenya ibiriko birabanga mu Burundi buri munsi kabisa so ndagumye nkurikirana kandi umuziki warateye imbere cyane umuziki warateye imbere cyane ibintu twidogeye je byo naririmbye jewe nyene vuga ni 2007 igihe twavuga tuti muri Bonoto nta muririmbyi imwe tubona akwiye na Krinyota ubu byarahindutse abaririmbyi tubona bagira mu biduga ngaho oya ni basigaye ari benshi naho numva bamwe ngo nizo bakota mais au moins yaronsa yo kwikota tu vois yaronsa yo kwikota kiyege ivyabaho yari Lolilo wenyene yarafise imodoka so iyo ni cy'abantu babona gituma uvuga umuntu ari karavaha aja hama baririmbyi babeshejwe n'umuziki ni benshi kijya gihe nindera beshejwe n'umuziki twebwe nabo twabeshejwe n'umuziki kubera iki twaproduise umuziki donc twakorera abandi muziki mais donc byateye imbere cyane hasigaye ingorane gusa abarundi babikunde kuko urabona aho ubonera ko abarundi badakunda ivy'iwabo ubu biroroshe gupima ni ibintu tuguma tuvuga vy'ama views ama vues kuri YouTube n'ayandi ma réseaux sociaux urabona yuko imiziki yacu umenga imaze gushikana 300,000 biba biheze sinzi ko mumaze kubiromarka bisigura ko abarundi tudakunda ivy'iwacu kuko nta kuntu wombwira ko iyindi miziki ishikana ama miliyoni mu ndwi imwe mugu umuziki w'umurundi umustar wari wese abatwita abastar naho je kuri je mu Burundi nta mustar ariho nta mustar mu Burundi ariho kuko definition y'umustar tuyiravye ni ikintu gikomeye uca usanga mu Burundi atarabaho ntawe kuko dufashe ibigenga umustar kugira umuntu cumwita uyu n'umustar so kumenyekana gusa so mu Burundi aba baririmbyi bamenyekanye cyane bakora indirimbo ziryoshe zikundwa usanga ama views ageze 300,000 amajana bica bihagarara makaririmbane n'umunyarwanda shikana miliyoni baririmbanye muri n'umunyarwanda no kuvuga yuko ni n'abanyarwanda babiravye kubera babona harimo uyu wabo so nibaza nisho gisigaye gusa abarundi ni twakunda ivy'iwacu nibaza ari abastar mu Burundi bazoca babaho Pasi hari akantu garutse ko uriko uravuga ko ama TV online hari ico tuko turakora kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere hariho inama iheruka kuba umwe mu bagize Tour du Centre Romeo yaravuze ko ama TV online yica byinshi agakiza bike sinzi ko ibyo bintu ushaka ko arabyumvise yavuze ama TV online yakavuga ama media haya les media non haji ne sous-entendez pas mwebwe ba non yari kavuga les media traditionnels aba bantu bafise les radio na hamwe n'abajye bandika en ligne abagira amarticle ama magazine Pasi nituvuga ngo ama media na TV online zirimo kuko nitwe tu ndabizi ko mbega muri RCD muri sense namwe si je ne sais même pas comment RCD egome mugabo hagero mesi bo bari si ntabari kavuga aya mantuze ya ligne kuko hajya ikiri ya ligne gusa nabonye mugira kitari correct ni za titre hari ama titre mugira tozita ama putaclic ya titre ngo noneho ngo birapfuye ngo naka kugira abantu bace baja guklika bara so nico gusa gisigaye ko namwe mugorora me no Romeo yari kavuga kandi biyavuze n'ivyo kubera iki
ushoboye kumva imiziki iryoshe cyane tutwe turayironka usanga ntaguciriyemo azorindira kumva kugira wumve mu radio kijya gihe canyu sibyo kijya gihe canyu mbega mwebwe mwumvikana gute mwumvikana ku maradiyo ntibabacuranga iyi TV ntizari bwaze ama TV online n'indi baza ntiyarahari ijya myaka muherahe muvuga ko canke ahera avuga ko ari bica byinshi bagakiza bihe none ni ubya mwaka uhe navuga nti justement bavuze imiziki y'ikirundi kuva kera twidogera amaradio amamedia si bishasha bijya kandi n'uburaba n'ubu nyene sinzi ko twofata radio tugatona atari RFM izindi zose tugatona gutya tukaguma ko 30-40 minutes tuza kumva imiziki y'ikirundi 3 canke 4 gusa n'ubu so none tuzotera imbere gute kuko kameme les radio ziracakomeye kuko sabanyagihugu bose bafise amamega yo kuraba ama TV online mugi radio wara ama telefone yose afise ama FM ibiki donc abantu barumviriza cyane les radio donc ni kiracari kibazo yeah. Tugaruke mu tuntu tundi pase tumusanze muhira sinzi ko ari muhiri ni wawe yego basarubatse oya narigeze kuba nubatse ariko ari mu Bubiligi oya gerageze kuba nubatse byaraheze weta civile ya gerahindutse ari umuseribateri ndabo mu marié unaonda mu divorce yeah twibajije ko umaze iminsi itari mike ngaha twibaza ko washaka ko ari nk'umudamu wari mu Bubiligi wamusize inyuma biga pasi urateganya gusubira inyuma yego ntabyo nzi vraiment je ndacari ngaha ndacaga imikeke kandi ari imikeke yasubiye kuboneka imikeke yasubiye kuboneka so ndacara ni muhira Edy's Food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. Edy's Food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. Edy's Food ihari ku bwanyu, duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu. Abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. Edy's Food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. Edy's Food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na Edy's Food bivanye n'ifungurwa mfungura muri Edy's Food bituma ngira amagara meza. Edy's Food mama we waje hageze uri baba lao. Bon, ni cyitwa kwitega kuri pasi gishasha vuba canke ikintu nyene abantu bazotuma kuko hari abantu batabona aho uri. Niki kintu twigiye kwitega gishasha kuri pasi? Abantu ubu ntaco mvuga n'ukuri. Je préfère kutavuga ngo barindire ejo canke hirya ejo canke ngo mu kwezi kuko hari ibintu vy'amanimation ndiko ndakora bizoboneka aho ibi vy'umuziki twavuze navyo bigiye kuboneka. Mesi nshaka kuvuga ngo ejo canke ngo ikiganiro giheze bace baraba me bamenye ko ndiko ndakora ko sishoboye kwicara umuziki niwo wadukujije nawukuriyemwo naho ibi vya sinema n'ibintu nkunda cane nivyo bimbeshejeho so nta kindi ndi bukore nibagiye kubaza mbwa sinogenda nakiwajije kuri wavuze ko
producer rero urakora indirimbo zawe n'iz'abandi ubunye uri gukorera he non sindiko ndaproduisa imiziki mais hari umuziki twakoze kwa Koli so biraryoshe entre temps biraryoshe gukora na Koli Saint-Genie n'umuntu ari n'umu artiste ari n'umusurdoué ni Genie hama n'indirome ari karakora ubu yego voilà bakunzi ba Bujayi TV ntabwo turi umurambire dusoza pasi niki kintu ubwira abagize industry y'u Burundi canke abanyagihugu muri rusange muga cyane cyane abagize industry y'u Burundi kucerekeye umuziki wacu industry ntayihari ifore kuyikonstruiza c'est-à-dire hariho ishaka hariho abartiste bariko barakora hariho kandi les artistes bo mu Burundi bariko barakora mugabo ntibiri organize ku buryo biba entreprise industry ntibiri organize kuko nk'ubu nyene justement no kubaza nti mbega ni hehe nja kugira ngure umuziki wanakanaka ni hehe hakunda kubera ibimbo avec ama covid mais soit ni hakunda kubera ibiteramo buri kwezi buri ndwi apana makaraoke ibi umu artiste aza kwiproduisa hehe chaque mois ni hehe tuja kumurabira nta hari aho nizihe media spécialisé dutegerezwa gukurikirana kugira tumenye ingene spécialisé plus ou moins RFM naho ne n'ikiganiro barakora gusa ibindi biganiro bikurikiye ntutokane donc tu vois haracabuze hama management navuga mbega nabahe na malabel ari he ama vrai amalabel y'ukuri bijya Trebeka ari tangwe gukora kuri Religion na B-Face bijya bintu yari ntuze ya vrai rero tufise amareba ari karakora zirahari basi oui mais par exemple la label irikirakora par exemple la label irikirakora ndabambamaje ouais aussi yes Bantu Boy entre temps urabona irikirafata abartiste bashira ku ntuze ami pro naone yari afasha abartiste bangara mais zijya ni studio ziriko novuga gute ni AJC ya Lolilo mais tu vois ico nshaka kuvuga mbega uno munsi izi label zose za twise label ziri capable kweli yo guproduire abajya artiste c'est vraiment au vrai sens du mot guproduire un artiste c'est-à-dire kumukorera album kumukorera promo kumuronderera ama opportunité iyo ngaha nayo hanze kumushira ku ma television locale na international est-ce que izi label zacu kuri uyu munota ziramaze kubikora canke zirabishoboye tu vois non hasiga c'est-à-dire urabona na nimwe nakubwira nti les intentions zirahari mais ntibirakomera kubera iki Bantu Boy nahigira kuri ya Lolilo agafata abandi Amira agafata abandi na Club du Lac igafata Natasha ikamugira kujya tanke public nayo itacha iza ngo yapuye ipartage igire gute ama entreprise ama akoreshe bajya ba artiste tubabone ku mapano tugire tubumve partout irumva icyo ntiturabishikira donc ya industrie rero ntiraba industrie reka tugushimire pasi wakoze cyane kuba twitabiriye canke twagomagaye ko twemera kutuganiriza bana ndashimye cyane mubandanye mukora uko ibinimwe twaririmba kera baze badusanga muhira batubaza kera ubwira umujournaliste gusanga muhira ntivyaba warinda kumusanga iyari ukamusororera kacamara iminota 30 mu giganiro ciwe arikabwira seveza 50 cent donc félicitations franchement mugume mukora nitwaba millionnaire
tuzobashigikira bakunzi ba Bujahi TV mwamwumvise ni umurigent akomeye cyane nga mu kino gihugu cacu twagiye cyane kuganira nawe ndibaza ko ikiganiro kibuze kubashike kandi dukeneye commentaire zanyu ndazi ko mwarimo mukumbuye mwakoze cyane mubandanye mukurikira ibiganiro bya Bujahi TV tuyibutsa gukora subscribe share na comment murakoze